Mwahisemo neza kugumana na televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umugambi w'igihugu wo guhangana n'indwara y'akaranda gakomoka ku nkende waremejwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Umushikiranganje Ridwine Baradahana asigura ko mu burere bw'ubuvuzi 49 bugize Uburundi 22 bumaze gutogwamwo abanduye mu gihe uburere butatu bumaze kubonekamwo abikekwa. Batatu ba mbere mu banyeshure barangije umwaka wa gatandatu w'ishure shingiro mu gihugu cyose bakoze ikibazo kibaha uburenganzira bwo kuja mu ishure ry'akarorero. Mu bibanza bimwe byakorewe mw'ico kibazo mu gisagara ca Bujumbura, intambamyi yabaye ko abanyeshure batacitabiriye bose. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'amagara y'abantu. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaremeje umugambi w'igihugu wo guhangana n'indwara y'akaranda gakomoka ku nkende inyuma y'inama yahuje abegwa n'ico gisata kuri uyu wa kabiri. Umushikiranganje Ridwine Baradahana avuga ko uwo mugambi uzorangurwa mu kiringo c'amezi 6 ugasaba uburyo bwa baba imiliyaridi 42 z'amafaranga y'amarundi. Nishije kwemeza umugambi w'igihugu tuzokwisunga mu mezi 6 kugira ngo duhangane n'indwara y'akaranda nkuko mubizi imaze imisi ishika hafi 15 igaragaye mu gihugu cyacu. Uwo mugambi rero ahanini ugizwe n'inkingi twovuga indwi tuzokwisunga kugira ngo duhangane n'ako karanda. Harimo ibijanye no guhimiriza abantu kugira ngo babandanye bamenya ingene bikingira, harimo ibijanye kuvura abarwayi, harimo ibijanye no gusuzuma igihe tumaze kumenya guhamagarwa hirya no hino batumenyesha abarwaye, harimo ibijanye no gukurikirana ibiharuro no gukurikirana uruja n'uruza rw'abantu hagati y'igihugu ku mbibe z'igihugu ndetse no mu gihugu hagati. Ni umugambi uzodusaba amafaranga menshi cyane hafi miliyaridi 42 kugira ngo dushobore kurwanya guhangana n'ico kiza mu kiringo c'amezi 6. Kuri iyi ndwara itwara uburyo bwinshi ku buryo abantu hamwe twobarihisha amafaranga nibaza yuko atari boshobora kuronka. Ari naco gituma twoca duhimiriza abantu kwikingira no kwitura abavuzi hakiri kare. Gushika ubu harafashwe ingingo yuko tutarihisha abarwayi kuko amafaranga ni menshi cyane, n'abarwayi bagiye mu bitaro baratebayo, urumva bigaca bituma facture iba nini badashobora kuyirira. Ntibahunge ngo bagume mu mihana batinye kuja kwa muganga. Harafashwe ingingo yuko abazoba bayigwaye bazovurwa ku buntu. Mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura no iyo ngwara niho ahanini ikaze cyane, ariko twamenyesha yuko ikwiragiye mu gihugu cyose kuko uburere 25 kuri 49 buramaze gufatwa n'iyo ngwara. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'indero. Abanyeshure batatu ba mbere kuri buri shure mu gihugu cyose barangije umwaka wa gatandatu bakoze ikibazo kibaha uburenganzira bwo kuja mu ishure ry'akarorero i Bujumbura, aho bagenzi bacu baciye mu bibanza bikorerwa mw'ico kibazo nko ku ishure rya Stella Matutina ngo abana bamwe basivye.
uhagarariye ico kibazo ku ishure rya SOS ahamagarira abavyeyi kwitaho guhimiriza abana babo kwama bitaho mwene ivyo bibazo ngo kuko bibashoboza kumenya ubumenyi bwabo. Ni inkuru ya Sheila Irambona. Haba kuri Ecofo Stella Matutina canke kw'ishure rya Lycée SOS abanyeshure twasanze bose bariko barakora mu mutekano ntangere. Kw'ishure rya Ecofo Stella Matutina icibonekeje nuko batanguye ku masaha kandi n'uwacerewe akaba atemerewe gukora. Urongoye ico kibanza atashatse kuvugira ku vyuma vyacu akaba yatumenyesheje ko atatunenge twahabaye kiretse abanyeshure basivye. Ku banyeshure 185 bari bazi ko bategerezwa gukorera muri ico kibanza baturuka mu mashure ari muri commune Mukaza hakaba hasivye 38. Ico kibazo cyo gusiba kandi kikaba cibonekeje kandi no muri Ntahangwa kuri Lycée SOS ahahuriye amashure yo muri commune Ntahangwa. Utwara ico kibanza akaba yamenyesheje ko kubana 541 basivye akaba yibaza ko uko gusiba vyatewe nuko abavyeyi bamwe bo mu gisagara ca Bujumbura bataratahura akamaro k'ishure ry'akarorero. Hari abavyeyi rero ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abana ubwo buraro batabukunda bashima ko bobandanya bari mu mashure bataha muhira kubera imvo izi canke ziriye byo mu gisagara murabizi. Kubwiwe abavyeyi bari bakwiye kureka abana babo bakaza gukora bakipima mu bandi. Iki nico kibazo dusigaranye mu mwaka wa gatandatu gishobora gukorwa n'abana bagihuriye ko kitatanzwe n'ishuri rimwe canke ririya. Ni vyiza rero ko umwana yoza hama akipima nindaho umuvyeyi amenya ati by'ukuri rya shuri umwana wanje yiga ko yigisha gushika ha canke rigeza ha. Muri ivyo bibanza vyose hakaba kandi hibonekeje abavyeyi baherekeje abana babo. Umwe muri abo bavyeyi akaba asaba yuko ayo mashure y'akarorero yokongerezwa. Kuri kino kibazo cyo dusaba nk'ubu kuri no centre twumvise ko hakorera abanyeshuri 540 abanyeshuri benshi muri ZDC ya Ntahangwa bazokinamwe abanyeshuri 5 gusa. Urumva ko igitigira ari kinini cyane. Cyo dusaba nuko ayo mashuri y'uburaro agenemwe abanyeshuri bakarorero yogwizwa bakaha amahirwe menshi abanyeshuri bashoboka. Bamenyeshe ko ico kibazo cakozwe n'abanyeshuri bo mu mwaka wa gatandatu cakozwe mu gihugu cose kikaba catangujwe n'umushikiranganje w'indero ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Ngozi. Sheila Irambona urakenuye. Tubandaniriza amakuru yacu mu gisata c'ubudandaji. Abakoresha inoti zijana n'ibingorongoro vya 50 ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nk'abaguzi abadandaza abiyunguruza n'ababunguruza hakoreshejwe amabisi baridoga ko batakironka mwene ayo mafaranga mato. Abaguzi bavuga ko iyo bagiye gusuma batagisubizwa ingaru nayo ivyo bikabateranya rero ngo n'abadandaza bababwira ko batagira mwene ayo mafaranga mato. Ivyo rero ngo bikaba bica bituma bahomba. Co kimwe n'abadandaza ikanabo bunguruza abantu ku mabisi hamwe n'abiyunguruza basaba ibanki nkuru y'igihugu BRB kugwiza mwene ayo mafaranga. Mbega suko Evariste Nzikobanyanka. Ubwo bukene bw'inoti zijana n'ibingorongoro vy'amafaranga 50 buriko butuma baba baguzi canke abiyunguruza mu makartier atandukanye y'igisagara c'ubutunzi Bujumbura bahahombera ko badasubizwa amafaranga 100 canke ikingorongoro ca 50 iyo bagiye gusuma. Ubu birashika no kubati kugiyeyo amaherijano bakayabura neza yo bakugarura haba n'ibingorongoro ntavyo nyene no ku mabisi nuko. Rumba bica bibi kibazo kuburyo ubukeneye ko bakugarura kandi nawe ntayafise bica biba ngombwa kurihe biryo jana bidakuye ko riheberayo rumva n'ikibazo nyene bidutera. N'abiyunguruza bakoresheje amabisi bavuga ko nabo nyene badasubizwa iyo batanze amafaranga arenga yo basabwa. Birakunze kuboneka cyane nk'iyo ugiye gufata bisi ubona ko bisi ubu bonyezare kuri ku mafaranga 600 mugabo kukubura ko amafaranga mato nk'amafaranga 100 arakunze kubura nko mu gihe umukonvoyeri umuhaye 1000
nawe nyine arahahombera kuko bisi yari 600 akaca ahomba ryajana. Co kimwe n'abadandaza bavuga ko gusubiza bibagora mbere bakabura ababagurira kubera kubura ingaru abatoza amafaranga mu mabisi bitwa ba convoyeur nabo nyene bavuga ko ikena ry'amafaranga 100 ribatera gahombo. Twebwa sisa duca turisha sense mumvuye mu Kamenge ndishya 550 kwanka ko dushamirana n'abanyagihugu ndemera nkahebe iryo jana harisha sense kumvuye kubura iyo yeshanje cankaraba natora ayo majana indwi ntoya majana indwi hama nkacandirisha sisa nkabona byo musanga ruruhombo cyane mwaguhe bajyajana harisha sense urumva ko ruhombe kuri twebwe. Nta kindi basaba ibanki nkuru y'igihugu atari uko yogwiza izo noti z'amafaranga 100 izishaje zigasubirizwa kugira urudandazwa rubandanye kandi rugenda neza mu gihugu. Evariste Nzikobanyanka nawe urakenuye amwe mu mashirahamwe atembereza ingenzi mu bibanza bitandukanye byo kurata igihugu ngo yarakozwe ko nikena ry'igitoro nko mu ishirahamwe Kam Ansi Burundi ngo abahora batemberezwa naryo baragabanutse ku rugero rurenga 30 kwijana n'abaza ngo birabagora cyane kubashikana muri mwe n'ivyo bibanza nkuko vyemezwa na Fabrice Manirakiza arirongoye ahamagarira indongozi z'igihugu c'u Burundi kugerageza gutora umuti w'ikena ry'igitoro. Kamensi Burundi sishira hamwe gusa ni icivugo urumva ni ingo uraba Burundi. Rero mu bikorwa dusanzwe dukora turakira abantu benshi batandukanye cyane cyane abarundi basanzwe bakorera hanze abo bita ba diaspora. Rero bivanye n'irikena ry'ibitoro ni intambamyi ikora kuri twese hanyuma nkaca nsubira nkabibona rero nka opportunity ku bandi ku bantu babona kure bugiye ni opportunity kuko namvuga ati muri community ahagize ikibazo wewe wategereza kubironderera inyishu. Rero nkavuga ati ni opportunity kuba entrepreneur cyane cyane mu nzira yo kugira bagira iyo migambi y'amaproposal y'ukuntu bashobora kubitorera inyishu. Mu kwakira ingenzi ku by'ukuri ni intambamyi mugabo ndi nkawa murundi avuga ati nta mvura idahita. Mugereranije n'umwaka uheze cyane n'indi myaka mugereranije muri ko mwakira bangana gute? Ibiharuro canke estimation ntanga sivuye mu kigo kanaka nivuye mu mutwe wa Fabrice bivanye n'ivyo nkora. Rero novuga yuko bivanye n'abantu twagiye turakira no kwemeza ko baharakorotse nk'ibice birenga 30% by'abaza bivanye n'izo ngorane nyene z'uruja n'uruza cyane cyane muri ivyo byo kubura iyo karibira. Kandi si nivyo gusa novuga niduga ry'ibiciro kuko urumva ni ibintu bikora kuri byose. Rero nkavuga ati twebwe canke jewe ibyo nsanzwe nkora haraduze ko ibice birenga 28 kujana kuvyo twahora dukorerako. Kandi uri kuraraba nabonekana ko bibandanya biduga. Rero urumva ko nibaza yuko abo byega boshiramwe gatege kurusha mu nzira yo kugira bitorego inyishu kuko ibinda bivuga nka Fabrice mugabo hariho nabandi nabo tuganira bo berekana ko biriko birabatera intambamyi kurusha jewe nkeka ibice birenga 50 kujana. Aniho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye muandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.